Asha ndagize imana ndagusanze. Nari ntanguye kwijijanya imitima ngo sindagusangaho asha. Niho mbandisi mbandaje ukazi zisa. Gute none mbosi. Salama nshiya. Umvise rero bunjuji nene. Rega na ndi nshiyaho ko Abosi bikigiye muragayana kabisa. Ahanye nubonye ko ndikiya. Nuko twaherukana kera basi hoho. Nega shanka wewe wumva twogendana gute? Kuri nshiya uri rukoto ubona twogendana ntetse urubwa wambara uko kweli. Rero ubu rero unyisimbwa. Sinzi kugwanguriye. Nega shaka twe twarondiye amahera kihariye. Kaze kuyaronka nawe uzoronka reka ntabiri mu mugongo. Reka bwo tubyiyeho. Sivyo byari binzaye. Ahubwo rero ndakubwira ikintu kimwe mu. Waruzanye nibiki? Bariye? Jewe kweri mugana umvugo bwo kikubwiye. Ngira nyarusaje nyandigire ukazi. Wapfu binyemereye. Yego, ari bishoka je ndabikwemerera bidakunda naho. Ekuvuga nkanga. None mbarira no. Sintacho kandi akubwiye. Umva muhugo. Jewe narose umudemu wo mugweni. Sumu wo mu gikoma cavo. Mu gikoma. Wivuze ikire. Naravye rero kumujyana mwuriya musaka. Yaninze. Umusaka. Nivyo ndabizi ubaho ku manegeka. Reka. Imvura iguye nifuka ishashi. Irava ku buryo nanje niburi iyo nituna. Musi yimatera aho nogiye hejuru yimatera. Wa wisuzuguje kweri. Noba nisuzuguje gose. Umva rero jewe naciye mvuga ati reka nje kwa Kanyedonzi twakuranye. Ubosi tuzi nanye. Oya. Anizinzu. Wapije ntanzu yanje no guhamwe. Wavunasi biza shambro umve ngene uri kuranukira kweri. Ngomba shambro yiwanje nibiki. Je ntanzu no guha kweri. Ariko aba boss bikigenda. Rero ubonye ko ntuboga. None shaka Nyedonzi ndagucira gace. Yego. Naruno ruzuru kuguye. Ndayibona. Jewe nyarucari. Nyarucari jewe nyene. Nije nzoza kugufurura gwakugoye. Abagabo binda. Ntirikwa mwana ibyeyi. Akogoma badimikije zijyanda zabo. Kandi burya wewe wize. Ijambo mbwiye we rirankozeko. Ndabonye yuko abantu dukeneranye. Turabona gose cyane. Ahubwo rero kubera ivyo kwiryo jambo mbwiye yuko umukene n'umutunzi bakeneranye. Hewe uraza kuzana nawe kuri umusonga. Uraza kuzana baratwisha. Kandi muze kumpenda. Ahubwo gusariye. Si ico gusa nashaka. Nashaka ucuniza na yakoti yawe kugira naze kuncisha mwiji. Ivyo navyo vy'ikoti vyari mu umuntu agwaye yambure cyo ugomba ko mugwana no muhunda. None ugomba ndaguhikoti ndaguhaye n'inzu. Zemuremera ubuzima mubayemo. Shaka Nyedonzi. Reka basi kubera ikigongo nteye. Mbona na visage yawe umengura nyene nyarucari nyene rukoto mwana w'amakoko. Reka ndakurabira iyo meruka kuvana mu Burusi yakwa Vladimir Putin. Ugisukuru. Nzakuba ndi Putin. Umutwi. Yesu. Nyarutsa ahubwo nyarutsa nyige. Reka. Nayo ni yari kuri. Yesu. Mwana wa mama he. Ashi. Isuti yo mugwe go hejuru he. Reka kubuyifata nabi. Yifata uku. Fata uku. Urakoze cyane. Genda rero we ntuze kumpenda isango twavuganye wayumvise. Wese ndaguhenda. Sawa rero. We bye. Ugira umunsi mwiza. Chasa. Je ndagukunda cyane. Zakumbera umushiri wanje bahingumbwa ungena nyina w'abana. Tukashaka nagukunda. Cyane abantu mudafise no twanje akuri cash. Nawe ukunda amahera ndakubwira. Je ndagukunda cyane. Wala. I need you. Yesu. Je ahubwo nyemerera dukundane je ndagusuke mu rukundo kweri. Giye ko ndi wa muhimbi oje sigana n'abahimbiri nkawe. Habwo abantu bakuno kunamvugisha. Serewe nawe rero. Nanga kunyemerako. Allo? Yesu. Oh, sheri wari washitse ndaje mukanya. Numvise afise no two bandonde. Yesu. Ntaco ndeka nihangane naye nzorondera abo tunganya batanganya amatako. Ntibota hamwe. Numvye ahera ku nkono ntoyi hanyuma akabumba nini yanzorondera abo tungana nta nakindi. Ase zuragiye vy'ukurisha. Nagutajira gumana. Ndagukunda sha. Uranayo uragiye sha. Uranayo abonye abafise amafaranga aranta yaragiye none baranyigaranye.
amafaranga arantagiye jewe no musi aho ushaka ko tugenda kuraba kuja muri mermedite koga muri mermedite Yesu tutara twigira ngo me shaka kwemera sinose nawe utashikana kwera vuga ati washitse mumve turazi indoto mfise nizo guhindura Burundi bwose nkabugira Paris we Paris raha sha kainda ndahumva mugabo naho nyene washitse uri kumwe nanje Sheje ndagukundira be we twigire ahantu heza bre aha ni heza kabisa iyi niyo nzu ya mbere natanguriye ko kugura mu Burundi mve aha ni mu Musaka Bombo clap. reka handa kujyanye mu ziri wotera w'imyotora hasi nungi mva aho ndagufise kwe reka aha mu Burundi ni Oui. Bombo clap. Nenda kumupaka w'umurundi n'Rwanda udatubane zijya mu tuziko ziraza. Hari abapolisi benshi nijya mifuko y'ubumegeri nari nashoye muce muyiraba ngene muyideduwana. Nta kibazo none ureka kunyishuza amanya ku telefone. Si miliyoni 90 sinazize. Maze gushaka kuri konti ucugenda uzirotire. Mugabo nkurikirire ibintu byanje rero neza. Wize mwanya nagwaye waheze. Bombo clap. It was at this moment he Izo mwitozo munyoni mu ntebe ziwanje mwanya nagwaye waheze. cyakanye Yesu. Waheze kweri. no kumwemeza niraba ibintu byiza None ireka kumwemeza sindavyase numwemereza mu rugo bw'iwanje. Mwiriba ry'urukundo. Ahubwo ikindi banza umiye koti yanje. Banza umiye kura nyarutsa. Yose rakwishije nduguma ntwitabure. umfashe kwere Reka kuri koti yanje. abantu baraba Unyene rero naje ndi wakera. barabakera Jibona ndi wakera je ndi mujene Maria. Je sindi mujene wakera je ndi mujene. Je by'abantu ahubwo fanga wiruka. kigende shesha kushopu Niki nawe. Yewe ntabwo nibikipfuza kiwe. Ubaki amachomu nakubweje zugwa kikwi. Je navya amakeyo ahubwo ntumura amaso n'amatwi n'amazuru wavuye ngaho wibuze. Kuko ningene washitse ngaha none waje muri message waje mu telefone yakurungitse kuri mikashi cyane. Aha mu rugo rw'iwanje no hagize kiwe. Ma chance yanyu. Je navya amashasi ahubwo mvira. Mviraho nawe. Mbega wewe wowe umuhungu umukobwa wewe wamuhimbya wewe ego I hold him up.